iyo ndaba pasiteri nkabona ingana asenga menya ngo arazi Imana yiwe. Ibi bihe byo kugora bigagutera kudasenga kuko uri kurabisha amaso. Ariko inkukuma nubwo iri ku birometero ngo nubwo haba hari akabe bakapfire mu ikaburimbo bikiri mu mazi irakibona. Ndashaka amaso yawe yuguruke nk'ay'inkukuma. Ubuzima spirituel. Iyo ubuzima spirituel Satani nawe ubasha kubiseko. Nubwo abarozi baterana barabwiye ndababwiye bongeye kuvuga ubutumwa muri Nigeria. Bakabwira ngo ngiye kubajya bisiziguruka nanjye amazimana yangisanze iri hejuru. Nibaziguruka Imana yangiye hejuru. Barakubita jewe. Hari Yesu twambaye. Hari uri imbere yawe. Bari nakutamubona kuko nta mwuka bafise. Ariko Kristo muri wewe niwe agiye kugushita udashobora gushika. Yo! Warakera utamuzi. Ariko uyu munsi wamumenye. Uwo niwe agiye kugushita kuko agiye kukubwira ijambo ngo anaguserutseho ugasanga wibayanga mu maraso. Mu yandi majambo nagusanze wibaranga mu kwidotomba. Nagusanze wibaranga mu bintu mu ndwara. Nagusanze wibaranga mu bukene. Nagusanze wibaranga mu bya bintu bikubabaje. Iyo yari karabuga. Namushitseko si wowe wamusanze niwe yagusanze. Amen. Imana niyo yakurunde. Yaciye muri wa mugenzi wawe yagutumira. Yaciye ahandi pasiteri yamugendera ari mu masengesho agamagara nimero yawe. Niyo yakurondesha wayirondeye. Sasa wamaze gufika aho kuruhukira. Hanyuma utangura akavuyo. Ndagusengera umunsi urabaho mu izina. Gumushitseko. Ngo sangigere wibayanga muri ayo maraso. Muri ibyo bintu byabukora ibiba by'ibiciri biki bakubesha. Asanga Imana ntiwari bwamutahure. Asanga ntiwari bwamumenye. Igihe hari ikibazo agwara hano kumbere wahora bikora. Ukiruka kwa muganga uzana na senga. Asanga uri muri iyo confusion. Arangije arava ngo ndagutegetse. Wanagize iki? Wanagize iki? Nagize iki? Ida yategetse. Hallelujah. Amen. Si wewe hawakubeba. Niyo mambo iyo maze kumenya Kristo ugira ububasha bwo gutegeka bikawa. Akazi k'Imana no gutegeka. Bibiliya mu gihe yarema yarategetse isi n'ijuru bibaho. Arangije arategeka ngo bitandukana amazi n'isi bitandukana biratandukana. Arangije barema ibikoko. Biko akazi k'Imana mu buzima bwe no gutegeka. Sasa kugira urongo ubasha bwo gutegeka uja muri wo ukawigengezaho. Ukazutegeka muri we. Hanyuma bigakoreka. Abakunda Imana tuzamura icyubahiro cy'Imana. Abakunda Imana tuzamura icyubahiro cy'Imana. Imana ishaka abantu bazi Imana. Ishaka abantu bamenye Imana. Bakavuga ngo nuko bimeze gutya aracari inzigiro. Yobu yahuye n'ibigeragezo ariko Bibiliya yamubona nk'umugororotsi. Imana yamubona nk'umugororotsi. Imana yamubona nk'umugororotsi. Satana akuma izina Yesu amatara garuka. Nijwi rirakora muranyumva? Yego. Karamwaye. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Yabona ubwari bubigeragezo. Hari amasaha Shetani yakunda kumugenderera. Sizere yo bita 18h yabamushikiriye. Agatangura akamutwenga. Agamushinyagurira. Agaza yumva umuntu azanye inkuru ngindogo bazirapfuye. Ubundi inka zirapfuye. Abana babagoye ko nizi ibintu byose. Ariko ngiye kukubwira Imana mubona nk'umugororotsi. Amen. Muri situation yose urimo
guma mu Mana. Mu kintu cyose kije imbere yawe guma mu Mana. Yaba guma mu Mana nita abagenzi be icyo bamubwira. Yaba guma mu Mana nita icyo umugore we amubwira. Yaba guma mu Mana kuko yari karondera gutabarwa. Ntabwo uzotabarwa n'Imana utarashaka kuyirondera. Uzotabarwa n'Imana udashaka kuyibamo. Niwamara kuyibamo ikibazo kizoza imbere ko kigushikira kizosanga Yesu Kristo imbere yawe. Ariyo mpamvu tumwita amortiseri, arabyamortisa akabishyira pembeni akabe marayika Mikayeli n'inkota nawe akabirangiza. Biraza biruka kugutera bigasanga Kristo Yesu ameze gutya akabyamortiza akabishyira marayika tuberiki imbeya. Ufise ububasha kuba marayika. Iyo wisa reka nkubwirisha ukuri ufise ububasha kurusha abamarayika ariko bibiri kubera Imana yakugize umuriro. Abamarayika kubera imbeya. Urazi umuriro waka ikintu giturira abantu n'imbeya. Imbere ko Imana igushikira wa muriro ubanze kwicwa n'imbeya b'abamarayika. Saka mukumva neza nabinyuma. Yesu ni wamubwira uwa mbere. Hari igihe abantu bahora bavuga Kristo batamuzi. Maze kubona agace maze kubona Kristo waje. Reka nkubwirishe ukuri hari tuba tubana nka family. Mu gace gato yamaze kumenya Kristo waje. Nawe ushobora kumunkura. Mbega mbandihe. Ubu mbandihe bari nke. Ubu mbandihe. Yo. Mu gace gato gusa tumaze kumenya Kristo. Twabonye Kristo akiza. Twabonye Kristo abohora. Twabonye Kristo atabara. Twabonye Kristo ahoza amarira. Niyo byaseja ku mavi. Inyishu zacu ziri ku mavi. Uguhishurirwa kwacu kuri ku mavi. Haleluya. Kubera Kristo aramukunda kutukumva. Amen. Akagaruka muri urukuta kazi. Hari gatuga mu majenti. Hano uri kuranyumva uyu munsi. Igihe cyawe nacuzi. Ariko igihe cyawe Imana irakize. Igihe cyawe kiri mu kiganza cyawe. Bibiliya bavuga nyigisha ingene no harura iminsi y'ukubaho kwanje. Nyigisha ingene no iharura. Kubera iki Satani aduteza tukibagira iminsi yacu. Tukibaza kumengo tuzobaho imyaka amajana. Bakubwira ubutumwa ngo nzokizwe ejo. Bakubwira ngo ihanura ko ibyo bintu bavuga ngo nzoba ndabireka. Ariko reka somera ino jambo Mana yanje nimunsomere mumve icyo ndiko ndavuga. Tugiye kuranga mu mwanya muto somera ino jambo nimunsomere mu byakoze ni numa 19 ora ku murongo wa 24. Tangura ku murongo wa 10 mucyo usimbuka ndakubwira. Haleluya. Paulo azura eituku. 11. Ndashaka munyumvirize neza. Aho bisa Bibiliya muhasome. Ngiye kukubwira ibanga kandi ngiye kugushikana ahantu. Asubira kurira. 11. Amanyagura umutsima arajya. Oyaha. Ibyakoze ni numa 19. Umurongo wa 11. Ijambo ry'Imana rigira ubushobozi muri Efeso. Rigira ubushobozi muri repentance bisubiremo. Amen. Zurahindura. Rigira ubushobozi muri repentance. Zurakora. Imana ikoresha amaboko ya Paulo ibitangazo by'agaheta. Hey! Ngo kandi Imana ikoresha ibitangaza amaboko yandi ya Pastor Joseph n'abakorana nawe. Turiho umiriza. Ubamubwire ubu turije mu buhanuzi sasa. Haleluya. Urabitahana ku nguvu ni wawe turagushira hano uvyemere ku nguvu. Ngira mugeza ngo ndabitahana. Sinida kuja muri kujya kuboko. Baba ndabitahana. Ngo kandi Imana bakandi yatuma bashira abagwaye ibitambara n'ibyambazo bivuye ku mubiri wiwe. Ngo bashira ibiki bivuye kuki
yaba yihanaguye akayesu nk'uko uriko ndihanagura terera umuntu igwara igakira. Nimuriko muravyumva. Ndashaka abantu bari mu mwuka bariko baranyumva. Yo twarabibonye bikora. Ndavuga ibyo nabonye. Sivyo ngisoma muri Bibiliya. Nize gufata Bibiliya nkayikuramo ngabishira muri jewe nkabikoresha. Ndashaka abantu abasazi mu kwizera muduza amaboko. Ndashaka abasazi bo kwizera. Iyo ukoresheje ubwenge niho bikora. Ariko uri mu Mana menya ngo ndashobora kugira ujya ndayibona igahunga. Ibi ni byo Paulo yakora. Waruzi ngo ibyo bitambaro byabo byavuye nibyo yihanaguza kuko ngo byaba bivuye ku mubiri we. Siko Bibiliya itubwiye. Ndabeshe byavuye mbega mu gikorane ibitambaro n'ibyakoze. Ibitambaro byakoze. Gira mugeza ngo uyu munsi igitambaro nagitwaye. Hallelujah. Igikiza sikijya gitambara. Oya, igikiza n'umukozi w'Imana yahagaze mu mbaraga z'Imana akemerera Imana imukoresha. Akaba umuringoti uzana amazi ukeneye. Bandanya aho nyene dushaka kuguma mu ijambo. Ngo bagakira indwara zabo. Mwabyumvise bya bindi. Uragira ngo tukavuga mu izina rya Yesu wa daimoni we toka. Ikagenda. Bandanya. Ariko inyererezi zimwe zo mu Bayuda. Simbira kuri ntuze, simbira ngaho nyene. Usimbira ku murongo wa 44. Ziragatsindo izo turazisuzuguye byo ngo ndazisuzuguye. Bwo ndazisuzuguye. Icyo nacyo n'ikindi kigo nzobigisha. Hari umuntu yitwa Demetrio. Umviriza rero. Umviriza muntu uri hano uyu munsi waje kunyumviriza. Ngiye kugutekerera akabonus. Ngo hari umugabo, uwo mugabo yari umucuzi. Uwo mugabo yakorera amafaranga. Uwo mugabo yatungishije nabo bakorana. Uwo mugabo yakora ibintu byumva ko muri ico gihe byari bikomeye. Ariko muri ico gisagara abakozi bibana bamaze kuhashika. Baramaze kuhashika bimenyekana ko ari itandukano y'abatazi Imana n'abazima. Ndasanga uyu munsi ngo aho uri hose uherereye bamenye ngo hari umugabo w'Imana cyangwa umugore w'Imana muri ico gisagara. Ndasanga aho uherereye bamenye ngo muri famille yanyu hari umuntu wiyamenye Imana. Iduka rizana na determination. Iyo mu buzima udafashe icyo bita ngo icyemezo ntuzobona icy'Imana. Vuga uwo mugabo. Umucuzi w'ifeza. Umviriza Demetrio. Yacurutumye abugoro twa Arutemi mw'ifeza. Arutemi mw'ifeza ayo yari Imana yindi bandanya. Akarongesha abacuzi biwe inyungu nyinshi. Wumvise ariko atungisha abandi. Nuko bakoraniriza hamwe n'abandi. Bakora ibikorwa bene ibyo. Abacuzi bagiye hamwe bama bakorera amafaranga bumva kumeba ngo barangije. Arabwira ati yemwe abagabo. Atangiye kuzana propaganda yo kugira iki yo kwanga ubwami bw'Imana. Murasi yuko ubutunzi bwacu buva muri iki gikorwa. Umviriza hari ikintu gishobora kukuboha kubera ubona ko ari inyungu yawe. Imana ikakubwira ngo kireke. Ariko ntushaka kukireka. Ukagira boyfriend, ukagira girlfriend, kuko umukura ko gafaranga, ukavuga ngo sindamureka, ariko gutwara muca, nuzi ko imodoka yagukubiteje, hari mukagenda nico ca ukabura ijuru. Bakubwira ngo kireke, ukagikomeza. Ariko ibanga nkubwiye, ni wafunga ipepu. Ukavuga ngo Mana yaje muri bikefise, reka fane najye ariko ndashaka kukubona. Hari itandukaniro. Hari uguhitamwo. Ariko iyo umaze guhitamo ntuburabona igisubizo cyawe. Ariko iyo umaze guhitamo neza igisubizo cyawe ntutangura kukibona. Babona ifeza, babona amahera binjiza, babona ibyo bariko barakora, bariko bacura Imana, bandanye cyo byumva neza. Murabona kandi murumva yuko atari muri Efesone. Mwumvise saho honyine mu cyo gisagara bariko batangura kuroketinga kuraba abandi batugwiza tunga bakorana nabo. Umve bagiye guhomba amafaranga menshi. Kwera umukozi w'Imana amaze kuza azana Imana aho hantu. Hari umugabo witwa gato. Hari umugabo witwa John G. Lake.
no yitwa Charles Fini yakoresheje ibitangaza agenda muri Colombia. Ashitse muri Colombia bagurisha droge kurusha. Nico kintu cambere cy'ubukibinjiza amafaranga mu gihugu. Washize muri Colombia abantu bose kubwa presence ya Charles Fini yamaze gushika muri Colombia. Abantu bose batangura kwiyumvira kwihana. Bango ndi next. Gushika mu gisagara gusa. Abanjavya bagashaka kwihana utaravuga ubutumwa. Narababwiye ngo yasinzire muri train. Aya matre ibigari moshi bigana mu gisagara kukini. Muri bijya biduga hari abanywi burumogi, hari abanywi barko barindira abasinzira bakabiba. Wayinjiramo agiye mu kindi gisagara arasinzira. Atanga gusinzira atangura kugona. Ugugona ibyiwe bukabwiriza ubutumwa abantu. Agiye kuvyuka asanga umurongo uratonze imbere. Bose bashaka abagiriki abatuze Yesu. Vuga ngo I'm the next one. Vuga ngo nanje nijewe nkurikiye. Muri gisharce hariyo ba Charles Fini bariko baraza muri imyaka. Ni wakumviza kuvuga amena cyane. Muri icace hariyo ba Charles Fini bagiye kuza. Aho usinzira no yo reka mbabwire birakora. No bashingira inahe mu kwibaza ngo niko ndiyembera ariko birakora. Najyamye umuntu yafashe urugendo aje ngo musengere. Nari ndushe ndaryama. Tujyama ku gitanda kimwe n'umugenzi wanje. N'umuzungu yitwa Samuel. Ndyamye gutya. Yarabize ikibazo cyo kuguru pasta. Sinziriye namukoze ku kuguru kurakira mwijo. Abyuka mu gitondo nta pen. Ambira ngo yariko ararota niko namusengera. Ariko nabyutse mu gitondo asanga kuguru kwanje gukoze ku kuguru kwe. Urumva icyo kintu? Shatse kukubwira iki? Iyo uri muri presence y'Imana, ibiri muri wowe byose birakora. Niko ti pastor yambaye wo yambara ugacukira. Bisigwa ibiri muri wowe byose birakora. Uwo mugabo yarasinzira abantu bakihana. Gusinzira wo bisigura gute? Abashakashatsi murambwire yo recherche nzogaruka dimanche muyimbwire. Hari ibintu udashobora gusobanura ariko n'ivy'ubumana nyene. Kujya tutari duriho ikaturema n'ivyibo nyene. Haleluya. Bandanyaho. ariko nko muri Aziya hose umviriza sasa bageze muri Aziya. umwe Paulo yahoje abantu benshi akabahindura. Umviriza umugaragu w'Imana, umukozi w'Imana yamaze gushika mu ahantu, yamaze kwinjira mu gisagara, bategereza kumenya ko hari amavuta yinjiye. Nubwo bakugwanya ntibashobora kubera ni Imana ikurungika. Nubwo bagupinga ntibashobora kubera ni Imana ikurungika. Twakoze igikorane mwarabibonye ibyabaye. Twabikoze kuva kwa mbere niho twashize amafishi. Abantu baraje ntibaje. Ndashaka kubyumva abantu baraje ntibaje. Murazi gituma n'Imana yadutumye kubikore. Isanga abantu nabo babanyamugisha bari pray. Ndagusengera mu izina rya Yesu wa muri pray. Amen. Ndagusengera mu izina rya Yesu ewana buri munsi uzokwa muri pray mu buzima bwawe. Batangwe kuvuga bo muri Aziya. Batangwe kukiriki kwitwarira Paulo. Paulo nawe nahagarikwa nakangwa n'ibintu babona. Umve bandanye. Ati Imana zakozwe n'ibintu byose izo Mana. Umve twatumana twutugore. Ndizongera kuganiriza uyu munsi mu izina rya Yesu turabarekura. Twatundi twagutera ubwoba ngo nutumana twutugore. Sije ndabivuze Bibiliya igiye kubivuga no mu byumva. Suko gikorwa cyacu kiri mwirinde kigiye gukengerwa gusa. Ariko kandi n'ingoro y'igitabo umve neza umve. Imana kazihambaye. Subiramo neza. Suko gikorwa cyacu kiri mwirinde kigiye gukengerwa gusa. Ariko ubivuze umengo uri kuravuga srenga abanyamerika bavuga icongereza baranyarutse reka vuga bukebuke c'Imana kazi. Ariko kandi n'ingoro y'igitabo c'Imana kazihambaye. Urayifatanya. C'Imana kazi ihambaye. Muri ko muravyumva? Ariko niravuga c'Imana kazi ihambaye umva atari srenge.
kugwa mbere yonakugwa kw'icyubahiro cyayo. ngo Ruteni ngo yari imanakazi yo muri icyo gisagara cyo muri Aziya, ariko aba bacuzi kuko ari ababizineseri bashaka kwinjiza amafaranga, baravuga ngo mbega nitwahagarika bino, kuko Pawulo yabigishije bakihana bakabivamo, abandi bahora babashorera batanga kumenya ko mu ijuru hari Imana, atari za manakazi, ariko mu ijuru hagize iki? Hari Imana. Ariko abacuzi kuko babironkamo inyungu, batangura kureka ijuru, batangura kuraba amafaranga n'ifeza. Ariko bamaze kuvugana basanga ngo igituma kibatera nuko ari imanakazi bariko baragwanirira kugira binjize agafaranga. Hari igihe tuba mu bihe bakatubwira ubutumwa ntitubyumve kubera akazi turimo turonka ikigabo. Hari igihe tuba mu gihe bakatubwira ubutumwa ntitubyumve kuko abo dufise baduha amafaranga kandi badukoresha ibyaha. Hari igihe tuba mu gihe bakatubwira ubutumwa kubera dutinya aho duherere cyangwa aho tuba. Ariko ndasenga uyu mugoroba muri iyi minsi 30 Imana iguhe guca utwo tugozi twose mu izina ya Yesu. Utwo tugozi twose ducikagurike kugira ushike mu byawe. Bene data ataguhindukira nta guhinduka. Ngira mwakumvise. Ataguhindukira nta kugira iki? Ariko ushaka guhinduka uzohindukira. Muri bya bindi byahora bikubesha banzo bibiye umugongo ni uzomenya destination iri kuragenda. Ndagusengera mu izina rya Yesu, Imana ikubohore muri byo bikugora vyose. Ubu bugabo bwaraba Ruteni ni bwaraba Imana y'ukuri ya Pawulo. Bukaraba Ruteni kumbe ni Imana z'ingore, Imana kazi zitagira ububasha. Ariko Pawulo ngo n'ibitambara byariko bikiza abantu. Bamaze kubibona bakurikira Pawulo n'ibikorwa yakarakora. Uyu munsi arakeneye ubutumwa bwiza byerekana n'ibitangaza kugira n'abatazi Imana bayimenye. Uyu munsi arakeneye ubutumwa abantu bamenye ko Imana yacu twakurikiye atari bagoni, atari izo mana zindi, ariko ari Imana ishobora no gukiza ingwara. Uyu munsi arakeneye ubutumwa bw'ihinduka. Uyu munsi arakene ubutumwa bw'ifatiro. Uyu munsi arakene umviriza. Jewe nabwira abantu iyo mbonye ariko barigisha kubw'amarongo, nababwira ngo uri kurizibirira umugisha wejo kubera utawubona. Turage kuraba nk'inkoko, inkoko itora hano ibona, ariko Bibiliya irambwira ngo inkukuma babazi Imana yabo. Babazi Imana yabo. Yo ribazomera nk'inkoko. Oya ndasaga mukavuge nube ko mukazi abazi Imana yabo. Iyi nkukuma imaze gukura iriyubura igenda mu misozi mu mabuye, ikikubita ibyoya byose bikavaho, muye nayo yikubiza ukwibaza ni inkoko. Ariko inyuma y'imisi mike Imana ikayizanira yandi mababa ikakiguruka kuruta aho yahora ishika. Abo nibo bazi Imana yabo. Abo nibo bantu bazi Imana yabo. Iyo ndaba pastere nkabona inka nasenga menya ngo arazi Imana yiwe. Ibi bihe byo kugora bigagutera kudasenga kuko uri kurabisha amaso. Ariko inkukuma nubwo iri ku birometero, ngo nubwo haba hari akabe bakapfire mu ikaburimbo, nikiri mu mazi irakibona. Ndashaka amaso yawe yuguruke nk'ay'inkukuma. Yo gukorera Imana nivyorosha ariko nivyubuhizi. Ndagasubiramo, gukorera Imana nivyorosha ariko niki? Uzi kurungikwa mu gisagara mu gihugu utazi, utavukiye mutazi n'ukwakira, ukagenda ukavuga ubutumwa bwiza utazi naho ushikira n'uguha indaro. Haleluya. No, harabagiye gufashwa. Hari nk'ubukuma zigiye kubyuka muri icace. Yo harabagiye kugenda ibisagara n'ibisagara, harabagiye kuvuga ubutumwa bwa
cya Kristo igihe wasinzira kirahagije. Ngo nagusanze wivayanga, nagusanze muri ayo maraso, nagusanze waranyibagiwe, nagusanze utakibyuka mu ijoro, nagusanze usinzire ku gitanda, nagusanze waranyibagiwe, nagusanze utacisonzesha. Ngo ndakubwira ngo baho, igihe wahoramo kiraheze, ariko hari ahandi hantu twinjiye. Hari ahandi hantu twinjiye. Hari ahiri kiradukura, hari ahandi hantu igiye kutwinjiza. Yo, twahora tumeze nk'inkoko kuko twabona ibiri hafi, ariko tugiye kubona nk'inkukuma. Holelo boshila basikoya. Yo, niyo Mana yishura. Niyo Mana yishura. Nize gukorera ibyanjye byose n'amafaranga yanje mu Mana. Nabitanguye ntafise amafaranga, kandi rizokomeza iyama. Tell your neighbor, mukoreko uruhande rwawe. Ati turagurutse nk'inkukuma. Turagurutse nk'inkukuma. Turagurutse nk'inkukuma. Turagurutse nk'inkukuma. Yeah, turagurutse nk'inkukuma. Hallelujah. Turagurutse nk'inkukuma. Turagurutse nk'inkukuma. Ngo nagusanze wivayanga. Nagusanze utazi icyo ukora. Nagusanze uri ku ntebe ya Yesu ariko utazi icyo uri kurakora. Nagusanze uri umusenzi ariko utazi kuzinduka icyo ari cyo. Lekotila mazikaya. Nagusanze usinzira ukibagirwa kuri umusenzi, kandi ujya mutevye ukavyuka kare. Ngo nagusanze utaramenya strategy yanje, ngo nturamenya ikibanza je nkoreramo. Iyo ubiriza uyu utaramu kibanza c'Imana n'igitangaza cyane kibushikira. Ariko iyo umaze gushika mu kibanza c'Imana gutya, ingwara wazanye irakira, ibibazo wazanye bigahera. Yo, haleluya. Ngo niyo yagusanze si wowe wayisanze. Wirangije irakubwira ngo baho. Mwana wanje ntugipfuye. Mwana wanje ntibakiroswe. Mwana wanje ntibakigusturoze. Bakuroga gutari bwamenye. Bakuroga gutaramenya uri imbere yawe. Yesu aravuga niba uba murishe. Umve ndagakunda sasa. Umve iyo ngeze gukorera Imana, yamuye ikibazo cy'urugwaye cyane cyawa dayimoni, irigisha mu maranibuka. Ngo nuba muri jewe George, vuga izina ryawe. Ngo nuba muri jewe, ngo amajambo yanje ayari muri kiya gitabo bakaba muri wewe. Umve igikurikira sasa. Yo, haleluya. Abakundi Imana mubwirira Imana amaso. Ngo nuba umiriza niza gukoresha utarawa muri yo. Oya, ngo nuba muri jewe, ngo amajambo yaje akaba muri wewe. Ngusabe, umve icyo ushaka. Sinabumvise. Musabe icyo ushaka, ngo kizoba gute? Kizoba kuno. Ariko mwumvise itegeko. Nuba muri je, ndagusengera ube mu Kristo Yesu we. Hari ibihe byinshi twaherekeza tutaramenya. Hari ibihe byinshi twabwirwa amajambo ukamuga ariko aradusuguma, ariko ubundi bakeneye kudusuguma. Ntukene pastor aguhamagare ngo hari amasengesho ya. Ibyo bihe byaheze, ngo byaheze. Ngira uruhande rwawe ngo byaheze. Haleluya. Niko ndabona inkukuma hano hano. Niko ndabona iki inkukuma. Ngiye kuvuga akakantu karambabaje mu buzima. Twashyize muri Amerika, hari umugabo twataye gukorana umurimo w'Imana. Ngenda hano sengera umukobwa. Uwo mukobwa asanga yazanye muri Amerika n'umugore bita Oprah, umukire wa mbere ku isi. Yamusenga atangura kurushigira intahe. Ingene bazanye abavyeyi biwe. Oprah abazanye wenyine na persone, yanditse ambassade muri South Africa ati ndakeneye umuryango. Bamuzana muri sare nkuku, bugura amarido, abona papa wiwe, mama wiwe n'abana batanu. Arambira ko ariko umuryango wanje waje, kandi kuva ico gihe Imana ikimukonekta n'umugore wa umukire wa mbere ku isi. Dushitse amaze kubona imbaraga z'Imana zidukoreramo, aravuga ngo ndashaka kubahezagira, ndashaka kuzabahuza na Oprah. Oprah ni yababonye, ubuzima bwanyu buzaba buhindutse. Nanje navuga haleluya, Mana uri Imana. Nibyatebye kabiri amahera Oprah baratumenye. Atugika 200,000 by'amadolari. Murumva ayo mafaranga? Muruko murayumva? Nimumfate sidaheza temonyaje. Arungitse ayo mafaranga
amafaranga amenya ngo yaje. Ayo mafaranga nta kindi twa tuyafitiye ari gukora ijambo ry'Imana ryo ritubwira. Nari mfise igitabo nanditsemo amaproje y'Imana, ama eglise nzokuba, amashure ya Bibiliya nzokubaka. Ibyo ni ibintu nanditse nk'ikiri Burundi ntashika muri Amerika. Navuze ngo Imana igiye gusohoza amasezerano. Ariko amafaranga amaze gushika muri konti, umuhungu twatanguranye ako kazi aca hinduka nk'intare. Nanje ndabibonye, ndabasi ngiye kubona umuvumo muri amafaranga. Nakuyemo akaguru y'amafaranga yose, na natanu nakuyemo. Ariko reka mbabwirisha ukuri, ndabivuga bino kuko nzi ingene Imana ikora. Ayo mafaranga yari akoresheje agura imiduga, ahinduramo amataxi yose iragonga. Ariko amahera twayaho tugira iki? Dukora umurimo. Reka nkubwire ikintu kimwe, ako kara kageragezo yari udufaranga duke kuri Oprah nko kuguha ijana ry'amarundi. Yaraduhaye kugira rabinge nico tugiye gukora, hanyuma arekura amamiliyoni. Kumbura uyu munsi mba nazanya ibintu. So kwibaza ko Oprah baragarutse kundondera, ariko ntaragaruka. Kumbura azogaruka mu izina rya Yesu. Basa kandi Imana irakumva usenga garuke. Urabikorane dukora ku isi yose. Haleluya. Bitarize kugorana. Uyu munsi nkoresha amafaranga yanje kuko nzi aho Imana irikira dutwara. Kandi yaramezage mu izina rya Yesu. Amen. None nibikoreka. Hari ibindi bitatu bije. Muri ready? Muriteguye? 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 Oprah dahari ahari turagira iki? Turakora. Abazi yo nahe barandabo bakambona nka miliyonea muri Amerika. Uyu gane na miliyonea ba miliyonea. Honyene kumenyana nawe hari n'umunsi ari n'abantu babo muri Amerika b'abanyamerika ataramubona pasi. Ariko baravuye Bujumbura. Imana ikabakuzana, ikamukuzanira mutanavugana. Ariko amarongo nababwiye ngo abantu bafise vision y'inkoko buri munsi ujya ukonyene tugaca duhera. Ariko iyo ufise vision y'inkukuma uzobijya, ni wasaza wiyubure ubirye, ni wasaza wiyubure ubirye, niyo tandukaniro. Sishaka kuba inkoko ndashaka kuba inkukuma. Kuko nzobijya, nongere mbijye, nawe nkurikira bijye, nabo tujyana babijye. Niyo vision yanje. Haleluya. Chaze kukubwira iki? Imana igiye kuguhezagira kandi arabana igiye guhezagira. Ariko ndashaka mugire vision. Niyagire ikigukura ku Mana yawe. Niyagire ikigutesha agaciro wari ufise kugata kubera akantu gato. Ngo uyu mugabo yaravye ibyacura ko bimuzanira amafaranga. Ariko niyabona ko agakiza kamaze kuza mu gisagara, abantu bariko barakira, abantu bariko bava mu mubata, abantu bariko bava mu bintu byabatwaye, ariko akomeza kuraba agafaranga kiwe kinjira muri konti. Ndashaka turabe nki numva norira. Ejo umukozi w'Imana aravuze ngo ikintu ca kane kibi bewa byise umukoshi n'umukoshi. Iki umukoshi wa kane ngo ni kuba mu ngoro y'Imana ngo ntugira iki? Wo kuzura abadayimoni. Ago naragafasha. Uri mu ngoro y'Imana ni nko kuba kwa muganga. Ugaza kujivuza abandi bari kwagira imiti ngo ziragukiza. Aho gukirira ukahapfira. Uwo umukoshi ndavyemeje. Uwo umukoshi. Ibyo bimajana abiri ntitwabihawe kuko turabahungu beza cyangwa tuvi Bujumbura cyangwa ngo twitwa abarundi cyangwa twitwa ngo ari muri Amerika batabayo. No, twabihawe kuko babonye Imana muri twe. Ari igihe tugurisha impano z'Imana ukibagira kuri kurazigurisha. Ntukagurisha impano y'Imana. Ndakubwira nk'umugozi w'Imana, ntukagurisha impano y'Imana. Impano y'Imana irazimvye. Uwabaza pasteur amajoro arara yo babwira, impano y'Imana ntizopfa kuza. Hari aho tujyama, hari amajoro tujyama, hari uko kurondera Imana. Ndashaka uhishurirwe umenye iri kuraja apana iri kurava, urabi iri kuragenda. Bizogutera gutagurisha impano y'Imana. Uyu munsi hari benshi bagurishije impano y'Imana. Uyu munsi hari benshi bagurishije impano y'Imana. Ndashaka uyu munsi wumvira ijambo hanyuma uhindukire. Muri minsi 30
ni usigaraho waruri ariko utera intambwe uvuye ngo Mana ndashaka kuguruka. Ubu inkukuma iri hejuru yanje ije hejuru yanje yobona ibiri kwijabe yobona ibiri ku Buyenzi kuri 24 kuko iri kugendera hejuru. Ndashaka kugendera hejuru mu izina rya Yesu. Bizogutera kumenya ejo hawe ko ari heza, bikurinde guhemuka, bikurinde kugurisha impano y'Imana. Haleluya. Matara aragarutse. Haleluya. Abagiye kuguruka nk'inkukuma tuzamura ibiganza. Turacyari kumwe, tuzobana namwe nejo. Nahinduye itige ku bwanyu kandi nizera Imana yacu iracakora. Hari ikikubikiye, hari impamvu yasiganye hano ndakubwire. Ntuhemuke ku kantu gato cyane, ntuhemuke ku kantu gato cyane, ntuhemuke ku kantu gato cyane. Ndashaka kuganira n'umutima hano. Ntuhemuke. Ako ni teste y'Imana ishaka kuraba ingene ishobora kukwizera. Aya mavuta mato yagutijije ishaka kuraba ingene ishobora kukwizera. Kwezi izoguha ayarushirijeho kugira ukora ibindi birengeje. Uwo muntu yakwegereje iruhande rwawe bikugirira ukwizera kwawe ko murazobona Imana muri wewe maze bikamutera guhinduka. Nakoresheje no muyishyiramo umubosi wanje. Ni aheze ukwezi ataraza muri eglise yaje. Murambikaho ibiganza. Atanga n'ibihumbi muri eglise kubera yakozwe ko. Uwo no muyishyiramo yubatse amamoske mu gihugu cya Tunisia, mu gihugu cya Egypt. Ariko Imana irakora, iraba mu mutima. Niyagira ukugayira ubusore bwawe, niyagira ukugayira ubukumi bwawe, niyagira ukugayira iyo Mana yawe, nibazosuzugura iyo Mana yawe. Yo ushobora kukarebo shikotaya. Niyagira ukugayira ubusore bwawe, niyagira ukugayira ubukumi bwawe, niyagira ukugayira iyo Mana yawe. Amen. Umusore aragukozeko kandi baramenye Kristo. Mushireho. Hari umuntu yambwiye mukozi w'Imana aravuga ngo impamvu abakobwa batarongoka nuko bandi vyabo bitaraguka. Caranshize marumanya ndaciyumvira kiransi. Haravuga ngo ntiwavyumvise ngo izahabu iri mu kuzimu, kugira uyironke izahabu urimba. Urira kugira iki? Kwimba. Ati rero ni Bibiliya y'abakobwa nimuyifuke neza, uyirone azobaze kwimba. Kwimba azobanza gutanga imari, ariko niwayishira hejuru bazoyitora kandi bazoyirya kandi bazogura. Nihagira ukugayira Imana yawe, ndakubwira nihagira ukugayira Imana yawe, kuko nuzi ejo hawe ngo yagusanze uri mu maraso. Biyambere iragutegeka ngo ubaho. Ijambo kubaho ribisigura byinshi. Ijambo kubaho rivuga ngo nimba wari urwaye urakiza, nimba wari umukene uratunze, nimba wari umuja ubaye umusheusha. Yo ndashaka mukubereza kubaho ni ijambo rikomeye cyane. Icyo utashobora bisigura ngo kiragize iki? Kirashobotse. Kigiziki kandi navyo birashobotse. Ngo igihe umaze kuri uwo musozi kirarangiye. Ngo igihe umaze kuri uwo musozi kirarangiye. Ndashaka muri iminsi 30 ntusigara uko waruri. Muri iminsi 30 ntusigara uko waruri. Ube hari ahantu nahora ariko hari ahandi Imana yashikanye. Yo abana mu mwuka gusa no ku mubiri no kuri financement no ku kintu cyose no mu muryango. Yo abatabyara babyare. Yo imusi ndategeka mu izina rya Yesu. Ngo kubera yadusanze aho nyine irangije iravuga ngo ndabategetse. Irangije iravuga ngo nimubeho, nimubeho. Pasa biragatsindwa kudakura mu Mana, biragatsindwa kudakura mu Mana.
Imana ikunda abantu bavuga ngo ijambo ry'Imana bakaryumva ngo pa, barangije bakagira nabo ngo pa, ikibanza barimo bakakivamo. Niho batinda batwita abasazi. Je nayifashe Imana ngo pa, maze ndahindukira ngo pa, cyane ibuka ko arabo nsize, cyane andika list y'abantu 21 bose barakijijwe. Bose barabagenzi banje bose. Nagena shira kovi. Halo nasanga no muri club muri Havana nga. Narajaye, naratembe. Natambye mu abansizi ko ari abantu banzinga. Naratambye. Nata mu group. Ariko igihe kirashika mvuga ngo pa, Yesu namakiri. Naginje ngira ngo pa. Abagiye kuguruka nk'uko matutuzi bikaza. Ndumva ari Imana igiye kugukorako. Ndumva ari ubuzima bwawe Imana igiye guhindura. Nibisaba iminsi ariko bisaba kwizera. Nibisaba iminsi ariko bisaba guhitamo. Nibisaba iminsi bishaka wowe wizera. Haguruka ku maguru yacu. Utumana twa ruteni tugiye gukoroka. Utumana tw'ingore tugiye gukubitwa hasi mu izina rya Yesu. Utumana twa ruteni tugiye kugira gukubitwa hasi mu izina rya Yesu. Umbe miso y'utumana twa ruteni ntidushaka kubivamo bya bindi wahoramo mu kwa Shetani. Niyo miso y'utumana twa ruteni. Ariko bugiye kugira iki? Bugiye gukubitwa hasi mu izina rya Yesu. Mu izina Jenda gutumira gusugerageza. Simubwira ugire byinshi gerageza urabe ko bikora. Gerageza urabe ko bikora. Harababwiye mama ni mugerageze mu mizi 3 bidakunze uzoza ugaruka mbarire. Imana ikakibikora. Bakagaruka biri bazitora birakora. Ibiki birakora bya bindi akanga kubivuga. Umugabo yamutaye. Kamubwira ikibazo s'umugabo. Ikibazo niwe muteramyi, Imana guhamagaye guterama ariko ntuterama. Namwe bigira iminsi 3 kuko Imana irakumva. Namwe mugira iminsi 3 hayi muzogaruka mbwira. Inyuma y'iminsi 3 araza arambira ngo birakora. Nanje ndagutumiye bigira iminsi 3. Winje mu minsi 30. Nuyiheze urako bidakora. Birakora ariko birashaka determination. Uvuga ngo ewana kama mbaya Shetani nipishe nipite. Kabisa. Aba kuronderera si hukiri. Adresse yawe si yuri. Mugiye kumenya Imana igiye kuguha iterera kumenya adresse yawe uhekereye. Icyakabiri ugiye gutegura isahani yawe iza kukwarurira. Irakeneye adresse yawe. Nimba ari muri cya cyumba cy'amasengesho uriramo, nimba ari hano muri repentance uriramo, aho nyene niyo yakumviye. Ariko irakeneye kumanuka gutabara. Irakeneye kumanuka gutabara. Ndasubiye uyamanutse gutabara. Ndongeye kumubwira amanutse gutabara. Ndongeye gusubira uyamanutse gutabara. Adresse yawe igumemo n'uyivemo. Guma kuri adresse yawe nyene. Tegura isahani yawe mu kwizera no kwiyeza. Hamuzobwira ko bidakora cyane bikora. Birakora ntibikora. Ndiko navugana n'abarepentance. Ndazi ko muzi ko bikora. Birakora ntibikora. Birakora. Ngo Paulo yasinge ngo n'ubutambara bwakiza abantu. Birakora. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Reka dusenge gato. Hari umukozi w'Imana wundi aza kubandanyiriza mu mavuta. Hama tuze gusengera turangiza. Imana yawe icubahiro. Amen. Imana yawe icubahiro. Amen. Hallelujah. Amen. Imana yawe icubahiro. Amen. Sindiko ndabumva. Hallelujah. Amen. Ndashaka abantu bizo kwizera. Hallelujah. Amen.
bagiye gushingura kandi ibidayimoni yashize ku buzima bwawe. Haleluya. Bagiye gukuraho imizi ya karande. Haleluya. Bagiye kuvuga satani ni picha ni pite. Haleluya. Niko naganira n'abantu bagiye kuguruka nk'inkoko. Banza Imana itangura kukugenderamo igatangura kukubwira ibyo igiye gukora itarabikora. Ntimushaka kuba muri ico gihe. Ndakunda iyo mbaye nko muri ivyo bihe. Iyo niko ndakorera kumva ibihe nk'ibyo ndiko ndabyinjiramo neza. Imana ashaka tuhagume aho nyine. Ikubwira amabanga, iguhishurira ibigiye kugukuramo. Iguhishurira ibyo imitego ariko baragutega. Iguhishurira bya bindi byose byo mukarano kwiye kumenagura. Iguhishurira bya bindi byose kuko wahisemo. Kuko wavuze ngo Mwami ndashaka kuba mu kibanza ushaka. Mana ndashaka kunyambika amavuta. Mana ndashaka kunyambika ubushobozi nari bwaronke bwo kurwanya umwanzi kandi umwanzi amponge. Haleluya. Haleluya. Muracankunda. Reka ngeze hano abandi barambandanirizaho ari ndi kubaturaho. Duza amaboko yawe ngiye kubaturaho. Uritabira ngo amena. Ndabona Imana iguha ubushobozi. Ndabona Imana iguha iyerekwa. Ndabona Imana iguha guhaguruka. Imana iguha gushikama. Imana iguha gukora mu Mana. Imana iguha gusoma ijambo udahagarika. Imana ikubyura mu masengesho yashikama. Imana igushigare amasezerano yawe. Imana igukura ibyo bakwatuyeho. Imana ikwambika ikanzu y'intsinzi. Imana igusige ku mavuta ku maso yawe. Imana icishe ikara ku munwa wawe. Imana igukoresha iby'umuhizi. Imana ikore ku maboko yawe. Imana igukoresha muri iki gihe. Imana igutembereza amahanga. Ya Imana igutabare. Ya Imana iguheke. Ya ndabona Imana iguheke. Ndabona Imana igutembereze. Imana igutambagize. Imana igucirize. Imana ikuburanire. Imana igutsindishirize. Ya Imana yaburabona akabona bagigutsindishirize. Imana bamaze kubwirira. Ndiko ndaganira n'inkukuma hano. Iyo ndiko ndabivuga hari igihe numva umenga ijwi riko rirambwira ngo nanjye navuga icyongereza, nanjye navuga igifaransa, ayo mahanga nzoyajamo gute? Idayimoni iriruka mu Kirundi ibasha. Idayimoni irahunga mu Kirundi sinabibabwiye. None ico gihugu twaravuga icyongereza oya. Ariko twarazirukana mu Kirundi. Amen. Wewe shaka gusa wikorera Imana yawe. Ndabingene meze. Fata Imana yawe iheke ugende guca nayo. Ubuye Mungu sikuachi. Popote utakwenda na mimi. Hose Imana genda naje. Genda na Yesu genda. Wa uzoja hose. Mu mahanga yose aho ushaka hose gendana na Yesu gendana. Ndabatekereje amavuga ngo nimugendane na Yesu. Amen. Yesu araryoshe. Amen. Yesu araryoshe. Amen. Yesu araryoshe. Amen. Agutambagiza utazi. Nagiye muri Tanzania gukorera Imana cazanga umuntu arambe oya reka ndagutware nanje ugere muri vacances. Kuva muri Imana muri cagikora sinari bwaruki. Anwara muri Zanzibar amfatira byose nembera ububoti nembera ubwato nembereza bya bintu byose nari bwatembereze ndavuga ndi muri vacances nanje. Cyane yongera kandi indi kandi yondwi niyo kuvuga tukabana
shitse hano sanga umunsi wo gusubira inyuma wageze. Ndavuga ya nubwo naryohewe ntegereza guhindura itiki. Mbona ne umuryango wanje cyangwa hindura itiki kugira tubane nawe. Ndashaka ijambo wumvise uyu munsi ntiguherekeze iminsi 30. Ndashaka ijambo wumvise uyu munsi uvuge ngo singiye gusuzugura icyo Imana yashize muri jewe. Nubwo ntiyagira ugusuzugurira icyo Imana yaguhaye. Ntiyagira umuntu agusuzugurira Imana yawe waronse. Nico ndabatekereye. Nico ndabatekereye. Aho ugera hose ku kazi kawe mu rugo rwawe aho uba hose bamenye ko wamenye Imana y'ukuri. Abapiga biwani ni benshi ariko mu nzu y'Imana nde tubashaka. Baza bapiga kiwani bagahindura ko abakorezi b'Imana. Ndagutekereza ijambo. Ugendane na Kristo. Aho ugenda hose ugendane na Kristo. Imana ibamezagirire. Ndabakunda cyane. Kandi mwengo n'umunsi w'ejo mwengo turacari kumwe. Uwo ntasenge nkora ko kumbura ejo ndamukorako. Hallelujah. Muracamunda. Muracamunda. Oh, ndabakunda. Ndashaka mu ngumbire. Nanjye ndabakunda. Mu izina rya Yesu. Iyo shitse hano ndisanzu. Mwumva ndi muhira. Imana ibamere umugisha cyane. Imana ibamere umugisha cyane. Nitwara mu barabara ntuzonyikawushe. Uzoduza akavuga ati mukozi w'Imana yangu nzoryohe. Hallelujah. Niba kubaza wiziki. Urabwira ati bambwiye ngendane n'Imana. Kandi amaso nk'imukuma. Kandi uguruke nka ya mukuma. Kandi wiyubure nka ya mukuma. Mu izina rya Yesu Imana ibamezagire.